Ndagushimiye wowe uri kurakurikirana kino kiganiro kandi ndasaba Imana ngo ivugane nawe ikwiyigishirize igutahuze rya Acher NIYONIZIGIYE ngira mbandanye mvuga kuri rya jambo navuga ko mu biganiro vyarenganye aho ndiko ngerageza kwerekana ingene naho hari abantu bavuga nabo kwizera rukirisu bakavuga ko ataco kumaze ko ari igikoresho c'abakoroni mu vy'ukuri sivyo. Ukwizera rukirisu kurafise ubushobozi bwo guhindura umuntu no guhindura imiryango no guhindura ikibano no guhindura igihugu, ariko birafise ahantu bica ntibipfa uko bibaye. Hariho ibintu abakiriye uko kwizera basabwa kwitwararika kugira ngo ivyo vyiza biva mu kwizera rukirisu bashobore kubibona, kuko namwe mubizi naho umuti woba ari mwiza gute, iyo umugwayi atawunyoye neza nk'uko vyategekanijwe arashobora gupfa kandi umuti wo kumukiza yarawufise, kandi urupfu rwiwe ntirukwiye kwagirizwa uwo muti. Urupfu rwiwe ruri ku gatwe kiwe. Igihugu kirashobora kubamwo abakirisu benshi ariko ntigihinduke iyo badakoze ivyo bategerezwa gukora. Kugwiza abakirisu si garanti, ntibisigura yuko n'igihugu gitegerezwa guca kimera neza. Ikintu gihindura igihugu n'abakirisu bazima bagendera ijambo ry'Imana, bakora ivy'Imana idusaba gukora. Abasuma, abantu bafise ingeso yo kwiba, batubahiriza ibitari vyabo, bubaka igihugu kirangwa n'ubusuma nyene, naho bo barabakirisu. Ubusuma bw'abakirisu ntibuca boreka kugira ingaruka mbi ngo nuko bwakozwe n'abakirisu. Iyo abantu bahisemwe kuba babeshi birafise ukuntu bigira ingaruka ku gihugu bubaka, naho abo bantu bo barabakirisu ubwo bubeshi bwabo ntiboreka konona ico gihugu. Igihindura igihugu rero ni ugukora ivy'Imana idusaba. Iyo dusimbiye mu vy'ubukirisu ariko ingeso zacu ntizihinduke, igihugu cacu ntigihinduka. Bibiliya iradusaba gukunda ababanyi bacu nk'uko twikunda tutavangura, ariko murazi yuko mu mico yacu twakuriye mu kuvangura. Abatavanguye baravanguwe, abatabikoze barabikorewe, kandi vyarakomerekeje abantu. Iyo duhindutse rero tukaba abakirisu, ijambo ry'Imana ridusaba guheba iyo ngeso mbi twakuriyemwo. Nimba twaragiriwe nabi duharire, nimba twarakoreye abandi nabi tubihagarike. Nimba umukirisu rero ahisemwo gukunda abo basangiye ubwoko gusa, agakunda abo basangiye idini gusa canke umuryango gusa, ivyo bizotuma igihugu kiguma kimeze nk'uko cari kimeze igihe uwo muntu atari bwabo umukirisu. Naho abo bantu boba benshi ntaco bizohindura ku gihugu, kuko ingeso zabo zisanzwe zisa n'izihasanzwe. Ahubwo igihugu nk'ico kibamwo urwanko, kibamwo kwinubana, kibamwo amacakubiri, kibamwo ikumira, kibamwo amatati. Ukwizera rukirisu si ukwizera kugarukira ku buzima ntavogerwa bw'umuntu, la vie privée. Si ukwizera kugarukira mu bintu vy'impwemu gusa, la vie spirituelle. Ni ukwizera guhera mu bwenge bw'umuntu. Iyo umuntu asiguriye ijambo ry'Imana arabanza agatahura ivyo abwiwe, hanyuma bigafatanya n'impwemu yiwe, agafata ingingo ashobojwe n'Imana yo kwakira agakiza. Iyo amaze kwakira agakiza, uku kwizera rukirisu guca gutandukira ingeso ziwe. Umuntu agahinduka mu mibereho yiwe, uwahora abesha agahagarika kubesha, uwahora ari indyarya akabiheba, uwahora yiba akabihagarika, uwahora afise amacakubiri akabihagarika. Iyo umuntu amaze guhinduka ku gatwe kiwe, aca atangura kuzana ihinduka ahari mu miryango, aho dukorera ibikorwa. Ivyo bica bizana imiryango ihindutse, amashirahamwe ahindutse, les institutions zigahinduka. Uko ivyo bintu bigwira niko usanga n'igihugu cahindutse. Ariko murumva iyo bihera ku muntu umwe. Iyo rero umuntu umwe abaye ikigaba, rwarukurikirane rwari gukurikira uguhinduka kwiwe ntiruba rukibaye. Intumbero y'Imana si ugukiza impwemu zacu gusa, si ugukiza imishaha yacu gusa, ni ukuduha agakiza tukaronka ubugingo butazoshira, ariko kandi ingeso zacu zigahinduka, kandi tukazana ihinduka aho tubaye
maze n'igihugu cose kigatinda kigahinduka. Mwibuke Imana yasezeranye guhezagira amahanga. Igihe yahamagara Aburahamu yarabimubwiye mu majambo yumvikana, naho ndaguhamagaye uri umwe, nzoguha kuva mu ihanga rikomeye, kandi amahanga yose yo mw'isi azoronka umugisha biciye mu bazogukomokako. Aho ni mw'Itanguriro 22 ku murongo wa 18. Agakiza ntikerekeye umuntu gusa, gahera ku muntu ariko gasotera ahari, gasotera ikibano, gasotera umuryango, gasotera igihugu. Yesu yatumye abigishwa ngo nimugende muhindura amahanga abigishwa. Ntiyababwiye ngo gende mubwire ubutumwa umuntu umwe bigarukiraho. Murababwira ubutumwa ariko ihinduka ryabo Imana ishaka ko rica rigira ingaruka ku mahanga. Salomo umwami w'Abisirayeli yavuze ngo ubugororotsi bushira ihanga hejuru. Ntitwobaho mu bugororotsi ngo bireke guhindura igihugu. Nitwabaho mu bugororotsi vy'ukuri, igihugu cacu kizoshirwa hejuru. Ubugororotsi niki? Nugukora ivyo Imana ishaka, nugukora ibihwanye n'ivyo Imana itwitezeko. Murumva yuko dufashe ano majambo, murumva ko umugambi w'Imana ntugarukira kuri jewe gusa nawe we gusa. Imana irashaka ko umuryango wawe uhinduka, irashaka ko umuryango wanje uhinduka. Hariho ibintu tubayemwo nk'abarundi mu miryango yacu Imana idashima, ivuga iti ivyo bintu ni mu bivemwo imiryango yanyu iba amahoro. Biheze bitandukire ibikorwa dukora. Nitwaba dukwiragiye hose duhindutse, tudosanga n'inzego z'igihugu ziriko ziraja kuri uwo murongo. Ariko rero ivyo ntibipfa kuba, ntibipfa kwizana. Hariho ibintu Imana idusaba kugira ngo ivyo bintu bishoboke, kandi tutabikoze ivyo bintu ntibishoboka. Niho ngaruka nkavuga ngo kugwiza amashengero ntibitegerezwa kuzana guhinduka kw'igihugu. Murashobora kuzana amashengero ugasanga fraude zikorwa n'abari muri ayo mashengero zisa n'izikorwa n'abadasenga. Muri ico gihe igihugu canyu kizoguma ari ic'amanyanga nyene. Hariho ibintu rero Imana ivuga ngo kore uku nuku nuku. Icambere nukugira umwete wo kwiga no kwigishwa ijambo ry'Imana. Ni henshi ijambo ry'Imana ribivuga. Cete ca kabiri ca Timoteyo murongo igice ca 3 umurongo wa 16. Ijambo ry'Imana ivyahumetswe n'Imana, ivyanditswe vyose vyahumetswe n'Imana, kandi bifise igikorwa cyo kutwigisha, cyo kudukosora, cyo kututoza indero nziza, cyo kudutunganya kugira ngo tuba abantu bashitse bashoboye gukora igikorwa ciza cyose. Iyo tutize ijambo ry'Imana ntitwigishwa, ntidukura, ntiduhinduka, ntitugira indero yo, ntidukosorwa, tuguma mu bugaba bwacu tukarondera ingene tubusigura, tukarondera ingene twikurayo aho kurondera guhinduka. Nta mukirisu ashobora kuba muzima adafite ijambo ry'Imana muri we. Bibiliya iriko iravuga abahigwe Zaburi igice ca mbere, yavuze ngo n'umuntu yirinda kuja mu bantu bafise ivyiyumviro n'ivyizerwa bicuramye, inkozi z'ikibi, abacokoranyi n'abandi. Ngo ariko ibimuhimbara biri mu vyagezwe vy'Uhoraho, ivyo nivyo ashira ku mutima, ku murango no mw'ijoro. Harya wewe uravye ku musi ufise umwanya ungana gute uha ijambo ry'Imana? Aha sindiko ndavuga vya bindi vyo guca ko twiruka kubikora nk'igikorwa nka corvée, nk'itegeko. Ndiko ndavuga wa mwanya wo kwicara, naho utoba munini ariko ukungana kose ukaba umwanya wo kwinjira mu ijambo no kumva aha ndiko ndabwirwa iki, mbega iki kintu mbwiwe ndagikora canke kirantsinda. Mu masaha 28 Imana yaguhaye ku musi ni umwanya ungana gute uha iki gikorwa cyo guhindurwa, cyo guhingurwa n'ijambo ry'Imana? Ibi tutabikoze ngo ijambo ry'Imana ritwinjiremo, irihinduka tuvuga ntirizoshoboka. Ica kabiri nukwakira ukukuri kuva muri Bibiliya tukagufata nk'ukuri kurengeye ukundi kuri kose. Bibiliya ntitwayihawe kugira ngo tuyishire iruhande y'ibindi dusanzwe twemera, tuze turatora ibitwaranje, ibitworohera. Bibiliya twayihawe kugira ngo idufashe kumenya ukuri kukuri. Iyo idahuje na vya bindi dusanzwe twita ukuri, duce tubireka. Umuntu aza guhinduka rero aza aha agaciro ijambo ry'Imana,
akarifata nk'itegeko riri hejuru y'amategeko yose, mbere akumva ko n'ivyo yipfuza we igihe cose binyuranye n'ijambo ry'Imana azoca bireka. Iyo ni intambuko ya kabiri kandi ikomeye cyane. Gutunga Bibiliya tutayifata gutyo nta kintu kinini zohindura mu mibereho yacu, mu ngeso zacu. Ica gatatu ni ugufata kwa kuri ko muri Bibiliya nk'ingingo ngendegwako, les principes de la vie, tukabikura mu nyuguti, tukabikura mu ndome, mu majambo, bikaba ibintu twubakirako. Bibiliya avuga ngo muvugane ukuri. Umuntu akagera ahantu avuga ati sinzosubira kubesha, nzokwemera nihanganira inkurikizi zo kuvuga ukuri, mugabo kubesha sinzobisubira, sinzosubira kugira fraude, nzokorera mu muco nihanganira inkurikizi. Imana ntizi nsangana ubutunzi bw'amanyanga, nze ntunge bike ariko biri mu bugororotsi. Gukora gutyo ukuri kw'ijambo ry'Imana tukaguhindura ingingo ngendegwako, nivyo bituma ryahinduka rishoboka. Ivyo bisigura ibintu bibiri nyamukuru: ni ukwiyemeza gukora ivyo Bibiliya idusaba gukora, no kwiyemeza guhagarika gukora ivyo Bibiliya itubuza gukora. Ivyo bintu bibiri tubikoze, iri hinduka turiko turavuga bizoca ritangura kugaragara mu buzima bwacu, mu miryango yacu, mu karere aho dukorera, mu kibano, mbere no mu gihugu cose. Ariko bitabaye, tuzogwiza amashengero, tuzogwiza ibikorane, tuzokwama turiko turiruka hirya no hino, duhiganwe mu bitigiri vy'abasengera mu mashengero yacu, ariko ingeso mbi ziri mu gihugu ntizizohava. Amatati n'ugwanko bizoguma ari vya bindi nyene. Ububeshi n'amanyanga bizobandanya ukuri kwamye. Ingo n'imiryango bizobandanya bibura amahoro kuko bisanzwe bimeze. Abakora mu masentare barerekana yuko ibitigiri vy'abasaba kwahukana bibandanya biduga cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura, ariko ndibaza n'ahandi uwogenda akagira amatohoza yosanga ibitigiri biriko biraduga. Bigenda gute ngo igihugu kigwiza abakristo ariko ibitigiri vy'abahukana bibandanya biba vyinshi? Ibi vyerekana yuko mu ngo zacu hariho ibintu Imana idusaba gukora tutariko turakora. Nitutahinduka isura y'igihugu ntizohinduka. Mbega Burundi buzwi gute mu makungu? Ni kubera iki buzwi gutyo? Hariho abashobora gushikuza bakarenza urugero, ariko burya hajya n'ugutuka abafise ikintu yahereyeko. Arashobora kugutuka ibirengeye ibikwiriye kumbure, shaka akakuvuga ko ibirengeye, mugabo uravye neza usanga hari ikintu yafatiyeko. Abandi bavuze ngo nta wuhisha umwotsi inzu yahiye. Iyo urinze ubona umwotsi haba hariho umuriro ahantu kanaka. Iyo abakristo mu gihugu ari benshi, ibintu ntibihinduke, haraba inkurikizi. Ivyo bituma abatizera batabona igituma bokizwa. Baca batangura gusuzugura ukwizera rukiriso, kuko babona nimba muri mwishure baratirisha namwe mugatirisha, barabesha bigisha namwe mukababesha, mu kazi baratanga amaseve atariyo namwe mugatanga yatariyo, murabesha mu kazi mugatanga amaraporo arimwe ibinyoma namwe bakabona murabikora. Ivyo bituma inyota yo gukizwa ibavamwo. Baravuga bataba abantu naho bavuga ngo ntibanywa inzoga ngo nabakizwa ntaco baturushije. Ivyo bica bituma igikorwa cyo kuvuga ubutumwa kibamananiza, kuko imitima y'abantu iba yari yugaye. Ico kimaze kuba rero, haca hakurikira kimwe na ringiza imisi mvuga ko abantu baza biyamiriza ukwizera rukisi, bavuga bati ibi bintu nivyo kudusamaza ntaco bimaze nimudukurire. Kugira ngo Imana yubahwe, abatayizi barabira kubayizi, bakavuga bati ingeso z'aba bantu mu vy'ukuri biraboneka ko hari ikintu bafise tudafise. Iyi Mana yabo ni Imana y'ukuri. Nico gituma abantu b'Imana ntimugapfe uko mwifashe, kuko inyifato zacu zirafise ukuntu zigaruka zigakora ku Mana. Nico gituma navuze ngo hako tuba mu bintu tutabirimwo twofuma tubivamwo. Gutyo abantu ntibasubire kwiyumvira ivy'Imana bafatiye ku karorero kacu nimba vy'ukuri tutabirimwo. Kuko ndazi ko bishobora gushika abantu bakaja mu vyo gukizwa kubw'inyungu kanaka bariko barahiga, bakavuga bati hano hanyegeza amanyanga, kubera ndazi ko abakizwa babizera nanje bakanyizera, akinyegeza inyuma y'iryo zina ry'umukizwa kugira ngo anyegeze amanyanga yiwe. Abantu nk'abo barakwiye kubivamwo bakabireka,
kuko batukisha ishengero, bagatukisha Imana, bakanateza urubwa bene data bakijijwe vy'ukuri. Ariko rero nimba tubirimwo reka nyene tubibemwo. Sindiko ndatera intege abakirisu ngo mubihebe, oya. Nimba mubirimwo reka tubibemwo. Wowe wemanga kuri umukirisu, emera kuganzwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana risiguwe neza, ritahuwe neza, atari ivyo umuntu yigeneye, atari ryahinyitswe, ryasiguwe kutariko. Isunge ijambo ry'Imana mu kuntu utunganya ubuzima bwawe bwa misi yose. Nimba wubatse urugo, bijane no mu kuntu utunganya urugo. Ubucuti bwawe n'uwo mwubakanye bwubake wisunze ijambo ry'Imana. Ibikorwa ukora bikore wisunze ijambo ry'Imana. Ivyo nivyo Imana itwitezeko, kandi nitwabikora tuzobona inkurikizi nziza ku buzima bwacu, ku miryango yacu no ku gihugu cacu. Ivyo bizotuma n'abandi bipfuza kumenya ibanga dufise, maze ukuvuga ubutumwa vyorohe ko abantu bakwakira, mbere abakizwa bakizwe kuko babona ubudasa, babona ko ari ikintu tubarushije. Imana igushoboze wewe wakurikiranye kino kiganiro gushira umutima kuri ano majambo no kuyagenderamwo. Ndasaba ngo niwaheza kuvyakira ubishire mu ngiro, kandi uraba ugufashije ubwo bumenyi waronse, kugutahura waronse ugufashisha uwundi. Imana iguhezagire.